Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburi Data TV na cane mwebwe musanzwe mukunda kino kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusanga n'abakunzi baco inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza rero kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno musi. Vyoba bishikuka mumaze kwiyumvira igituma umuntu iyo agwaye grippe abira indugumba nyinshi ukimva ati mbega none bifitaniye isano irihe na grippe k'umuntu abira indugumba nyinshi cane mwijoro hanyuma akagera igihe mbere wumva wogira ubwoba ati kumbure nimba ari umwana ugwaje arampfirako canke nawe ubwawe ukumva umengo nyene ahubwo wogira ubwoba bivanye n'indugumba nyinshi ubonye ubize. Rero muri kino kiganiro cacu yaga muganga twagomba tuganire igene biba vyagenze mbega umuntu yohagarika umutima cane mbega bibaho mbega birafitanye isano biba vyagenze gute kugira ngo umuntu abire indugumba nyinshi ndenza rugero iyo yafashwe na grippe. Nukuvuga rero burya kenshi na kenshi canke se uko bisanzwe bimeze grippe iyo umuntu yagwaye grippe iraprovoka canke se iratuma habaho ubushuhe fièvre ubushuhe ndenza rugero ubushuhe burenze igipimo novuga ngo c'ubushuhe température normale cyangwa se température corporelle normale. Hanyuma kandi grippe iratera mu byo itera cyangwa se mu bimenyetso bigendana nayo harimwo ukubira indugumba nyinshi. Umuntu rero yokubaza ati mbega biba vyagenze gute kugira ngo bigende gutyo. Kenshi iyo umuntu agwaye grippe rero aribona ko cyangwa se arumva ko agize ubushuhe bwinshi. Ico gihe ubushuhe buba bwabaye bwinshi cyangwa se umubiri uba wadugije novuga ngo température kugira ngo bikunde novuga ngo umubiri ushobore kugwana niyo virus itera grippe kuba kugira ngo ubwo bushuhe iyo milieu yatewemwo na grippe aho hambo umubiri watewemwo na grippe novuga ngo mu mubiri habe hostile hano kuvuga ngo hahinduke hamere novuga ngo uko virus novuga ngo itagirane itagomba kugira ngo bikunde umubiri ugirene ugwanye grippe. Yani majambo umubiri wongereza iyo température cyangwa se iyo fièvre kugira ngo ushobore guhangana niyo grippe. Novuga ngo yani majambo mu mvugo yumvikana iba ari processus cyangwa ziba ari intambwe umubiri ukoresha hamwe n'abasirikare bo mu mubiri bajeje kugwanya ingwara n'ibindi byose bitera umubiri. Iba ari novuga ngo intambwe zisanzwe zizwi umubiri ucako mu kugira ngo uhangane niyo virus. Rero niyo mpamvu zubona fièvre iduga kuvuga umururumbo muragira umuriro mwinshi nimba ari umwana nimba ari wewe ukabona ugize indugumba nyinshi. Ikindi naco umuntu yibona ko yagwaye grippe aribona ko mbona uvuga ngo imbeho akajugumira kumbure ukabona umuntu muri makeyu umukoze ko wumva turira mugabo akajugumira. Burya rero kujya kujugumira novuga ngo umubiri uburi kuragira ante uburiko urahingura uratuma habaho ya température bwa bushuhe muri kwa gutambla muri kwa gufrissona muri kwa kujugumira umubiri uburiko uragirane uburiko novuga ngo urahingura ubushuhe ya fièvre muntu mbere kugira ngo umubiri wose uhindutse ukabamwe iyo fièvre bikunde umubiri novuga ngo uhinduke umwansi wa grippe. Yani majambo bicavyumvikana yuko iyo grippe mugera utara grippe uba udakunda ahantu hari température iri eleve cyangwa se ahantu hari ubushuhe ndenza rugero cyangwa se novuga ngo fièvre. Hanyuma rero ikindi naco ca gatatu nicuko twabonye yuko grippe itera cyangwa se ituma habaho intuzeye indugumba nyinshi. Ndugumba nyinshi rero burya kenshi ikunda kuba ikunda kuba iyo novuga ngo bwa bushuhe bugize bugabanutse iyo ya température igabanutse iyo ya température isubije hasi hanyuma umuntu agaca transpira agaca abira icuya cinshi. Uko kubira icuya cinshi rero kuba kuje kugira ngo gufashe novuga ngo gusubira novuga ngo gutuma umubiri ukanya
novuga ngo umubiri wari ushushe ugire ugabanye ubushuhe, hanyuma novuga ngo habe refroidissement du corps kubera yuko temperature ibigize iba igabanutse, hanyuma umuntu agacagira agaca abira indugumba nyinshi. Ico ni kintu bita thermolyse, iyo mekanisme y'ingene ubushuhe bugabanutse umuntu aca transpira kabiri indugumba nyinshi cyane, hanyuma iyo ndugumba igaca ituma umubiri uvuga ngo usubira kumera nko novuga ngo utekanye, utuje, udashushe, utumvikanamwo ubushuhe bwinshi. None rero nuko ni iryo sano novuga ngo grippe ifitaniye no kujugumira cyane umuntu agira n'ubushuhe bwinshi umuntu agira, novuga ngo nuko kubira icuya cinshi umuntu agira. Rero umuntu yokwiyumva ati none mbega iyo byagenze gutyo umuntu yokora iki kugira ngo bimufashe gufashanya n'umubiri wiwe kurwanya le virus de la grippe? Ico gihe impanuro ya mbere ni yuko umuntu akwiye kunywa amazi menshi nayo twarabonye ibiganiro bivuga ku kungena umuntu yonywa amazi, n'amazi umuntu akwiye kunywa ku munsi ingena ngana. Umuntu rero yoharanira kunywa amazi menshi. Twarabonye yuko umuntu akwiye kunywa amazi atari munsi y'ilitiro n'inusu canke amalitiro 2 ku munsi. Muri ico gihe rero bigenze gutyo ukaba wagwaye kubera yuko kujya kubira indugumba cane utakaza amazi, biba bikwiye yuko umuntu agira anywa amazi novuga ngo menshi, aronka ibyanwa vyinshi kugira ngo asubirize amazi yatakaye muri kwa kubira indugumba. Ikindi ca kabiri umuntu yokora nuko umuntu yogira hopo, yokwihopoza, yoruhuka, agafata umwanya wo kuruhuka, akaryama canke akaguma hamwe, ntaguma agenda kubera ko kuba kugendagenda kuguma kuruhisha umubiri, canke ugasanga kuhava gutuma mbere novuga ngo yama activité physique canke se kwa kugendagenda umuntu agumye agira bigaca byongereza ubushuhe. Ikindi naco umuntu akwiye gukora, akwiye kwambara impuzu novuga ngo ziremurutse, zoroshe, zibayabaye, zireka akayaga kakarengana. Sinovuga ngo yohena, ariko yo kwambara impuzu novuga ngo zisanzwe, zoroshe, ziremurutse, zidatuma novuga ngo abira indugumba cane. Icanyuma no kuvuga ngo twarabonye ko hariho ibyo umuntu ashobora kwihereza iyo yagwaye grippe. Mu biganiro byarenganye muze mu bironde ntitubisubiramwo byose kugira ngo bimufashe gusulaja la grippe. Twarabonye ibyo umuntu yokoresha za tangawizi, twarabonye indimu n'ibindi byose umuntu yokoresha mu kugira ngo agwanye grippe. Ivyo ubishoboye ukaba wabironse ukwiye gucugirane gucubikora. Muze mu birabe mu biganiro byarenganye muri no misirenganye. Hanyuma ikindi naco gishoboka umuntu yokora nico kwivuza, umuntu akagenda kwa muganga bivanye n'ibimenyetso bihari. Hariho imiti ya grippe, nonga murabona yuko ndahantu hari imiti. Aha muri no miti muri nyuma yanje hariho imiti myinshi ifasha novuga ngo gusulaja la grippe. Muri ico gihe rero bica biheza bikagenda neza kandi bikoro. Abakunzi bayaga muganga, ikiganiro cacu aha niho kigarukiye. Jewe Janvier Manirambona muri muteramanye ndabikebanuye, naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha.